ese Chita ni umugambanyi wa Mutesi, ese Chita agamije iki? Chita ribusi yaso. Ngira ngo hari umuntu muzi witwa Uwimana Florian yarafashwe arafungwa. Uwo nawe kubera ibi bintu nyine mucisha kuri YouTube, namwe ndaza kubagenera ubutumwa muze kudufasha kuko muri mu bantu bamamaza ibi bintu ba mbere pe, murabyamamaza muri make murabafatanya cyaha. Narabaye ibintu wakoreye Pastor Mutesi yarambabaje. Pastor Mutesi yarambabaje maze kumva yuko yagize ikibazo cy'ihungabana kubera wowe Pastor Claude. Yabandi nkamurangira BTR nuko ari umuvugizi, yabandi nk'umuyobozi wa RIB. We nkana banza nkagucisha ahantu, nkabanza nkagushira mu igororero, ukabanza ukagoroka bagorora bataribo. Nakataraza mwe muzokazana mwebwe ba Pastor Claude mwakasuku n'ibindi bipfa mutima nyene, ariko abanyarwanda b'umutima respect ndazi ko bahari, n'ibipfa mutima birahari vraiment murahari, abanyarwanda b'umutima murahari, n'ibipfa mutima nka bya Pastor Claude na bya Kasuku n'ibindi. Ako ngiye gupanga liste mwese ndabafise kuva 2020 ndabakurikirana, ngiye gupanga liste neza kugira nze ndabakubitire ahagaragara kuburyo n'umunyarwanda wese ababona akavuga ati ngibi binyarwanda byataye umuco. Ngiye kubaramutsa mwese abanyarwanda b'umutima n'abarundi muri mu bice bigiye bitandukanye, Afrika, Iburayi n'ahandi hose ku isi ahantu muzi ko aba. Ndashimiye cyane abanyarwanda b'umutima ukuntu muri ko maragenda mugaragaza reaction zigiye zitandukanye ku bintu bimwe bimwe mugenda mureba, cyane cyane nko ku banyarwanda twari tuzi ko ari bo baba bafise nk'ikintu kinini bohindura muri societe, ariko bakaba ari bo bariko ahubwo barica n'akari gasigaye. Hariho commentaire nyinshi zagiye zigaruka kuri video uno mugabo Pastor Claude agenda atangaza. Ndashimira vraiment umuntu wese yatanze igitekerezo kiwe, murareba kuri comment kuntu bigenda bihindagurika. Urabona nk'izi zose mugende mwisomera, ndagenda bitwara buke buke, ariko ari nako nza ndagenda ntanga nangiye ibitekerezo. So Uburundi n'u Rwanda ni igihugu kimwe, ndababwira sinzi impamvu bamwe bavyirengagiza. Uburundi n'u Rwanda ni igihugu kimwe kuva kera, mbere na colonisation y'ababirigi hariho icyo bita Rwanda Burundi, kapitale imwe ikaba Usumbura. Muzo birayi mu bitabo nimba mwebwe hataweho ibintu byagiye birahindagurika, ariko cyari igihugu kimwe uretse ko hagiye kwicamwe ibice. Iyo rero turebye nka bano bagabo nka Pastor Claude, nka Kasuku n'abandi bamwe ntarinze kugenda ndavuga amazina, nzogenda ndabagarukaho, hariho ukuntu usanga nk'umuntu yifashe akapromoka nk'ibigambo bla bla bla, ariko akibagirwa yuko ibyo avuze abishyira kuri platform, kandi platform izo mari igihe kinini n'umwana wibazoza akabisoma, n'umwana wundi monazoza akabisoma, bityo bikatuma agaragaza comportement bizarre mbi, ishusho mbi ku gihugu ndetse no ku miryango igiye itandukanye. Nagenda babwiza ukuri, u Rwanda, u Burundi, ibi bizokwamaho gushika igihe Imana yonyine izovuga ati ndasoje isezerano ry'uko isi iva. Ariko we Pastor Claude, jewe nanje niko ndavuga ibi, nitwaramba nta myaka 80 tuzogeza, ntibibaho nta na 70 tuzomara twe tuzova. Nitwamara gupfa rero, urumva nitwamara gupfa, ibi bintu turimo turandika, turimo turavuga ngaha, byo ntibipfa, bizoguma. Nibyamara kuba biri ngaha rero, abana bacu bazoza babisome, urwanko ubiba, ishari, igono, Bibiliya nkuko ibigendera bivuga, bizogumaho. N'umwana azobikurikiza azumva yuko uriya muntu ari mubi. Umvishije ikintu urimo urakora wewe, inzoka, ubumara, scorpio. Uzorera commentaire, abantu mugenda munyumviriza, ariko ari nako mugenda musoma na commentaire. Uko ni wagenda usoma commentaire, uragenda ubona yuko givyo mvuga atari jewe, ko mafise ahantu mba nagiye ndabikura. Urumva ahantu mba nagiye ndabikura si jewe vraiment.
n'abanyarwanda bagenzi bacu, bagenzi banyu bagenda bandika, bagenda bavuga ibitekerezo by'ukuntu bagenda babona umuntu agenda avuga. Nakubwiye yuko ibi turiko turagenda dutangaza cyangwa tuvuga twebwe tuzopfa, ariko byo ntibizopfa. None wamara kuguma huko, izi nzankano zizogeza ryari? Wewe sinumva ubwonko ufise ukuntu buharura. Je ndababazwa n'umuntu nkawe. Nk'iyi commentaire y'ino muvandimwe yitwa Smifu, mucyo w'ukuri uri umucyo w'ukuri kabisa, nakwemeye. So narimo ndagaruka rero ku kijyanye na commentaire zigenda zitangwa, commentaire n'ibitekerezo bigenda bitangwa n'abantu bagiye batandukanye. Harimo namwe bamwe bagenda batanga na commentaire zimenase kubera ukuntu umuntu aba yabuze ukuntu agufata kanagutuka. Kuvuga ngenda kubwiza ukuri, wewe nta debate yo nkeneye kujya nawe, nta mpaka nkeneye ko tujya nawe, sinkeneye ko dushogoranya, sinkeneye ko dutukana nawe, uko jewe naho ndi Murundi fise imipare grande pare nini ku munyarwanda uwo ari we wese cyangwa se ku gihugu. Nigenda kubwiza ukuri, hari ibintu mwebwe mwiyumvira ngo iyo umuntu ariko aratanga isomo ku banyarwanda ngo abaye nk'inyankagwanda, ngabaye nk'ikigomeke, ngabaye ngo FDLR, ngabaye nk'imbonerakure. Oya, suko bimeze. Ahubwo ukuri tugutware nk'ukuri, ibitari ukuri tubirekere ukuri. Ndagenda kubwiza ukuri, izi njyane ziriko ziraba muri kano karere twebwe dufise mu ruhara hanini, twebwe abaturage. Hariho abantu bamwe bafise inyungu ziboneka muri bino bintu, urumva? Ndagenda simbisha gake kugira mugende mwisomera. Hariho abantu bafise inyungu ziboneka muri izi njyane za politiki, n'abandi bantu bariko baragendera mu kigare, bagendera mu bintu utomenye ibyo ari byo. Ndagenda bwiza ukuri, wewe Claude urakuze vraiment, uza wiyubaha. Nabonye banakuririmba indirimbo, niyo Patrick yakuririmba indirimbo aravuga ngo nakataraza muzokazana, nakataraza mwe muzokazana, mwebwe ba Pastor Claude mwakasuku n'ibindi bipfa mutima nyene. Ariko abanyarwanda b'umutima respect, ndazi ko bahari, n'ibipfa mutima birahari vraiment, murahari abanyarwanda b'umutima, murahari n'ibipfa mutima nka bya Pastor Claude na bya Kasuku n'ibindi. Ako ngiye gupanga liste, mwese ndabafise kuva 2020 ndabakurikirana. Ngiye gupanga liste neza kugira nze ndabakubitire ahagaragara, ku buryo n'umunyarwanda wese ababona akavuga ati ngibi binyarwanda byataye umuco. Urumva? Izi commentaire muze murazireba mwumviriza ariko munasoma, kuko ikintu ndiko ndashingira hanini ni reaction mwagiye mutanga ku bintu biba byagiye biravugwa cyangwa birakogwa. Byinshi ndabashimira umuntu wese azi ko yakoze commentaire yamagana ku biganiro iki kigabo kiba kiriko kiratanga, cyo kiragenda kibiba inzankano, kibiba amacakubiri suva ngo na ya moko gusa. Amacakubiri ashobora kuba n'ay'ibihugu. Hariho amacakubiri y'u Burundi n'ay'u Rwanda, ugasanga umurundi aje mu Rwanda afashwe nk'aho menga ni ikintu nkeka mutazi. Umunyarwanda aza mu Burundi ugasanga ni mama wararaye ni yererere. Kubera iki? Izi pouvoir za kane muri ko murakoresha nabi. Itangazamakuru sera quatrième pouvoir, ufashe ikintu ukakivuga nabi, ukakigoreka mu buryo butari bwo, n'uzoza arumviriza zogenda twaye icyo nyene karuko kimeze. Ariko nabitwara neza ukavuga ikintu ko kiri, n'umwana wawe azovuka, n'umwana w'uwundi azovuka akamenya yuko bino bintu ari uko byagenze, azobitwara uko nyene. Hariho abantu benshi bagiye bagutuka bavuga yuko ibyo uvuze biba bitandukanye n'ukuri, ko nkeka wasinze. Ari kubera iki? Kubera bo wakoze content utabanjije gutahura ngo umenye icyo ugira ukore, umenye icyo ugira uvuge. Reka gutradingana n'ibitradingana, reka kwirukankana n'ibintu. Banza urebe content utanga wewe, uvuga ati sino content ngiye gutanga irahanura, ifisiriye somo, ifisiriye nyigisho kuza kuyumviriza, apana gupromoka.
niyo Patrick yabarinde ngo n'akataraza muzokazana mwebwe. Uza kujya kumviriza indirimbo yitwa ngo n'akataraza bazokazana ya niyo Patrick, n'ahari AI yayikoze, ariko uri kurumviriza AI so yagiye kwandika biriya bijambo. Niyo Patrick yanditse hama arasha muri translation la translatinga, hanyuma aratanga message. Ibi ndiko ndavuga n'undi muntu azoza bivuga, kandi azamaze kubivuga si bake kuri Isibo Radio. Barakuvuze wewe yuko wewe utanga message ziri bizarre kuva kera. Urumva? Kuva kera utanga message ziri bizarre. Kubera iki? Ndakubwiye ukuri. Bizo turavuze urabivuga nyene, bivugana nabo nyene bakasuka umunganya ubwenge. Cyo nagitanze no muri video ya mbere naragitangaje, nizere ko biheze, ariko nagenda kubwira ati hindura ingendo, igenda neza, tanga message zubaka igihugu cyawe n'icy'abandi, zubaka urubyiruko rwawe n'ubwo ahandi, zubaka abana b'igihugu cy'u Rwanda n'icy'ahandi, ko twebwe tuzopfa ariko u Rwanda ngo ntiruzigera rupfa, n'Uburundi ntibuzigera bupfa, ariko ibintu turimo turasiga ku musozi biguma biri public n'imyaka 100 yohera n'amagana 200 yohera, bino bintu bigiharuka nyene. Urumva? Ikibi rero cyawe nyuma nagwanuye ntabwo bawumva, ucumva komenga arimo arakugwanya. Ntabwo ndimo ndakugwanya, simo ndakugwanya, nta deba nkeneye, sindiko ndashaka gushwana nawe jamais, ariko ndashaka ngo dutwara ibintu mu murongo wabyo, mazureye ko amahoro adahinda. Tudatukanye nitwoba abantu. We nk'abandi amaze kureba n'ibiganiro ukora byose, nta kiganiro kizima kirimo, n'ibintu byo ngorane gusa, ibintu byo gutukana gusa. Narabaye ibintu wakoreye Pastor Mutesi yarambabaje. Pastor Mutesi yarambabaje maze kumva yuko yagize ikibazo cy'ihungabana kubera wowe Pastor Claude. Yabandi nkamurangira BTR nuko ari umuvugizi, yabandi nk'umuyobozi wa RIB. We nkana banza nkagucisha ahantu, nkabanza nkagushira mu igororero, ukabanza ukagoroka bagorora abataribo, kandi baze barebe no mwitangazamakuru hari nk'abantu bagoramye, hari nk'abantu bagoramye bagenda batanga amakuru y'ubunyembwa gusa. Ahaze utanga itegeko ry'uko uzanye ibintu bisa nabi baca gufunga, RIB ikikora bagukatire, naho bukatira amezi 6 cyangwa 8 cyangwa umwaka, n'undi wese yoza yovuga ati cya kigabo cyazize bireka ntinyi. Ariko naguma babatiza umurindi. Nayo mpamvu usanga ayandi mareta agenda avuga yuko mwebwe ari mwebwe muri ko muratuma injyane z'ibinjyane. Itangazamakuru ryo reka ratuma ibintu bigenda biba nabi, muri ko murogagiza nugufana nyene. Urumva uko bagenda mwogagiza ibintu, mufata ibintu ko bitari, mutuma abantu bagenda bahamuka. Kubera iki? Kubera itangazamakuru rigera kure ryo muri iki gihe itangazamakuru rigera kure. Ndiko ndavuga bino bintu kugira ngo n'undi muntu wese azi neza kazokora ibintu byo guharabika, byo kuvuga ibintu bitajanye azohagarike. Kandi igihe cyose mvuga ibintu babaye, bavuga ibintu mba ndisiriye nkuko tunahuye nabigusubiramo n'ubundi. Urumva? Niyo mpamvu ibihugu bimwe bisike bigenda bifata bikaza kuri reportinga amacano, kubera iki ibintu mwagiye muvuga bibabaje bimenasa. Nk'amacano nk'ebanyi, nk'amacano yanjye bagiye bayafunga kubera ibigambo bimwe mwagiye mutanga. Ntimukababare, ntimukavuge ngo haronga abantu ngo bagambaniye, kandi mwere mwigambanira muri cya gisiga cy'ugwarorero kimenye inda. Ikibazo rero ni iki? Nukuvuga ibintu ubibwiye ukamengana nko kunyara mu mazi, kunyara mu ruzi, ugafata nka Tanganyika ukayinyaramo, cyo gafata nka Kivu kanyaramo. Burya ajya amanyaru nyaye muri Kivu nta kintu avuze. Ibiri yavango igifu naho gihonda n'ikinoga. Reka nigereza, ariko nakubwije ukuri, n'akataraza muzokazana.